niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ntafatira. Atakango nongono nakaramutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwi iramutswe izina umwami. Kwizina umwami abahinga mu vy'indimi bicamwo gutatu. Abambere bavuga ko izina umwami rikomotse mu itsitso ry'akame ami. Ku gutibuka indimburo izina ry'akame n'izina ryamyuko ritagira gasozo ntirigobotogwemwo irivuga na rimwe. Kira noneho abo bantu barihenda kuko umwami rigobotogwamwo amavuga menshi. Mu Kirundi iyo amajwi abiravuga huriye mu ijambo rimwe avyara ijwi rirandira. Aha novuga kwihana no guhana, guhana no guhana. Mu kwihana ijwi u ryo kunyitangizo ryafatanye n'ijwi i ry'indobeko nyawisubirako haca havuka ijwi i rirandira riduga. Mu guhana naho ijwi a ryo kwitsitso ha ryafatanye n'ijwi a ryo ku ngobotozo rugurane an havuka ijwi a rirandira rimanuka. Tugarutse ku mwami rero itsitso ry'umwami rihezwa n'ijwi i ukaryongerako irindi jwi i ryo ku ngobotozo ikr riba kwamikara. Ijwi i rica rirandira ko mu mvugo tuvuga tuti kwamikara akaba tangobotozo ke ibaho nukuvuga ko kwijwi i ryo mu kwamikara ari iry'ingobotozo ik. Tugeze aha nukuvuga ko itsitso ry'umwami ari am. Aba kabiri nabemeza ko itsitso ry'umwami ari am. Yamara nisunza gasozo i gasanzwe karanga igikogwa akamene n'impengamiro biri mu itsitso. Indangura kintu y'umwami am iciba umuntu arangwa nibanga ry'ukwama no kwamugwa. Niko abakurambere barawuciye bati umwami n'uwami inka. Baruhira bati umwami atamindya abo mwayi. Nivyo umwami yaragaba indya inka n'imirima mugabo sico kintu nyamukuru kiranga umwami n'ubwami. Isizo ry'umwami rero ntiriba rikibaye am. Aba gatatu nabo bemanga kwitsitso ry'izina umwami ari im. Abo rero bafatira kurivuga kwima risigura guha umuganwa canke umugaba bikwiye ibanga nibango ryo kuja ku ngoma. Iruhande iyo nsiguro kwima risigura kudaha icyo cyose umuntu igikoko canke ikintu. Izo nsiguro zibiri zisagwa ni ya gatatu ivuga ko kwima ari kurongorwa ku bikoko. Kwibikoko birongorana hageze ku ikigore kigira amezi, kwima no kurongorwa ku gikoko gishaka kurondoka. Ngarutse ku itsitso im n'agasozo i karangi gikogwa akamere n'impengamiro biri mu itsitso. Indangura kintu y'umwami iciba umuganwa canke umugaba bikwiye arangwa nibanga be nibango ryo kwimikwa. Naho nyene abarundi bagira bati kananira abagabo ntiyimye canke ngo umwami yimye ni wasabwa. Aho rero biratomoretse. Isizo ry'umwami si ami, si kandi am ni im. Ijwi rero i ryo kwitsitso ry'umwami ryigana ijwi a ryo ku ngobotozo ha kuvuga umwimi abarundi bakavuga umwami. Amajwi y'itsitso yigana y'ingobotozo aragwiriye mu Kirundi. Nk'itsitso ryo mu gushungurura si shungu. Ni shingi kuko gushungurura rivuye muri vuga gushinga. Erega gushungurura risigura kumanura icari cyo cyose cara hashinze canke ahahanamye. Ijwi i gitsitso giganye uryo ku ngobotozo urwahukanya ha kuvuga gushingurura umuntu akavuga gushungurura. Amazina gobotowe mu mwami rero ni abami, akami, ibwami, icami, imyami, ingami, inyambarabami, ivyami, karibwami, nduwumwami, ubwami, umwamikazi, umwami w'abami, ugwami n'utwami. Izina umwami rero rifise indangura kintu zitandatu. Ubwa mbere umwami n'umuganwa canke umugaba bikwiye yahawe ibanga nibango ryo kuja ku ngoma. Agacamugani hahuma abahereji na y'umwami n'umuganwa. N'umwami yaratiye urushinge
nyamwanka iyo biva yanse umwami yamuhaye inka ubesha umwami ukabegegwa wabesha urungano ukangazwa umwami agutungira mu vyawe umwami yimye ni wamyigwa igisokozo sokwe niruze abanone murerura isazi ku mukenke w'umwami sokwe niruze aho hepfo hatihimehensa ingabo zitagira umwami sokwe niruze gitari niyayo biragendana umwami n'igicaniro sokwe niruze gitari niyayo biragendana umwami n'ikigabiro sokwe niruze kanteye amaganya karagapfa agasazi ku ruhanga rw'umwami sokwe niruze mbega isaho y'umwami twarande ikigirigiri c'isake sokwe niruze nshikuye utamye tanganyikira yanyiganyiga umwami avyagurutse akajajuro ababirigi baca mu mica barundi kumoko bapima amazuru imisaya imbavu n'uburebure inamujanda baza umwami mwambutse abangira icenge igituma reka ababirigi ngo bigire ibimana mu gihugu kiri na beneco umwami ati sikizima abagana bategwa n'iryo sekeza inamujanda ati none umwami yahevye kuba se barundi abarundi bavuga ko abami bari 17 bakaba ari bo baba mu 1530 himye ntare wa mbere rushatsi cambara ntama 1550 himye mwezi wa mbere barinda munka mu 1580 himye mutaga wa mbere mutabazi 1600 himye mwambutsa wa mbere nkomati 1320 himye ntare wa kabiri kibogora 1350 himye mwezi wa kabiri nyaburunga mu 1380 himye mutaga wa kabiri senya mwiza mutamo mu 1700 himye mwambutsa wa kabiri nyarushamba mu 1720 himye ntare wa gatatu kivimira se muganza shamba mu 1750 himye mwezi wa gatatu kavuyimbo ndagushimiye mu 1780 himye mutaga wa gatatu se bitungwa mu 1800 himye mwambutsa wa gatatu mbonye Burundi mbariza mu 1830 himye ntare wa kane runzi rutaganzwa rugamba mu 1850 himye mwezi wa kane gisabo bikata bijoga 1908 himye mutaga wa kane mbikije 1915 himye mwambutsa wa kane bangira icenge rubangisha miheto 1936 himye ntare wa gatanu ndizeye Charles avugwa hewe ko yagandaguwe ntiyagandarirwa mukiza citwa imvura arigwo rushana gwahekuye abarundi njojo mu 1972 akajajuro inamujandi yagiye gusaba umwami mwezi gisabo kw'abagabo bose borongora abagore benshi umwami gisaba ati yamara guharikwa nikusabiye abarundi kazi nkawe inamujandi ati none kuvise benshi usumvye abandi ki mu buriri inamujandi yagiye igitega kubaza umwami mwambutsa bangira icenge aturagiye ko uragurishije Tanganyika n'umwami w'ububirigi umwami mwambutsa ati none kiya kizibazo kijaniwe inamujandi ati nta kabi kawe ni mutagambikije yagandaguwe kare hakimika ikintazi mu cigwa c'akahise umwigisha yigisha avuga ati umwami wa mbere mu Burundi karagahutu kagahimbiri kahuye n'umupfumu mitima igamba acaja kukimika kitwa ntare rushatsi cambara ntama umunyeshuri akiriza urutoki abaza mwigisha ati ako gahimbiri kakami karakoze ico utoshobora umwigisha ati cane nyene umunyeshuri ati none kabaye agahimbiri we uri iki umva ivyo Rodegeme avuga kuri rushatsi cambara ntama mu mugani wa ntare ururimi ni jewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubusa butaraza ijambo naryo rikaba irya Rodegeme noneho bagahura n'agahutu koro gasa na karuhijwe urushatsi nabwo rukamera nk'ubw'umuhimbiri umupfumu mitima igamba aramwitegereza nkaho bwagakereye uburuhira aramubaza ati uvaho kajahe ubundi ati ntaho mvuye ntaho ndora mutware wanje ndazerera mitima igamba ati none uzokizwa niki rushatsi ati nakeka ko ari mwebwe mwobimenya mwebwe barumenyi mitima igamba turi iki rushatsi ati nobibwirwa namwe muzi byose mitima igamba ati turabikubariye umwami twakurose mu ndoto dukurikiye tukujane turakwereka ikizogukiza n'ikizogutunga
uwore yari rodegeme. Ubwa kabiri umwami n'umuntu canke ico ari cyo cose kimwe gukira. Agacamugani imbwa y'umwami niwe mwami, inka y'umwami niwe mwami. Ubwa gatatu umwami n'umuntu w'imico mbero igenga abantu nyabantu kuko akundana maze agatanga atitangiriye itama. Iryungane burya urya ntaho ndi Emile uzi yapfiriye mu bukene ntangere yari umwami gusasira nizo yambaye maze umugore yamutaye nk'akanuka aza kubicikanda atakigiriwe ikigongwe abazi ubwami bwa ntaho ndi bamwivuga ku munsi afubwa. Agacamugani umwami n'ukugabiye nawe utagaba n'umwayi. Ubwa kane umwami n'umwami mu bwinshi mu mvuga ituvya y'agahemo canke kundwakaza itiri inyitangizo y'umugwi w'amazina mu. Iryungane aho Burundi bwikukira hari umwami mwinshi wahanutse mu makungu uje gutangarira abatimbo Tanganyika nibanga ry'abashinga ntaha tahandi biri kwisi. Ubwa gatanu umwami n'igikoko canke ikintu gifise ubukuru canke ubukomezi. Agacamugani ukumbuye gusaba umwami w'ukuzimu afatira mugware cicana. Igisokozo sokwe niruze binongonongo binongera umwami w'ibenga. Ifi sokwe niruze kugisha uca mu kibira kandi umwami w'ishamba atarahiga. Intare sokwe niruze reka kurimira ku nkengera kandi umwami w'inzuzi atarota akazuba. Imvubu akajajuro inka za samandari zakubiswe n'inkuba ati ganza se mwami w'ijuru nabonye ntari bugushoboye ndagukangisha uguhora. Ubwa gatandatu umwami n'umuntu yifata ruto mu migani kugira arabe ingene abantu basanzwe baraba abakene n'aboro. Agacamugani umugore musani wabo yaramiriye umwami. Ndabakengurukiye no kumwonga no kumugezi murakagira impundu n'impuzu naho kundwiza. Cari kiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.